Shalom shalom ndabaramukije mwese amahoro y'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Jewe ngiye kuganira namwe nitwa Abel Mbonimpa, tugiye gusangira amajambo y'Imana, amajambo tugiye kubona n'amajambo atubwira ngo ubuzimire n'ubugarariji bimaze gukwira mu isi yose. Reka tubanze dusenga Imana. Wera Mana Data wa twese, ndagushimiye ndakengurutse kuri uyu mwanya utugiriye neza kugira ngo twumve amajambo y'ubugingo. Mwami wanje Yesu ubane nanje, ndakwinginze kugira ngo koze ikara ku munwa maze nongere kuganira n'ubwoko bwawe. Urakoze ubishimirwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shengero ry'Imana bene data, amajambo y'Imana tugiye gusangira uyu munsi n'amajambo agiye gutuma wowe nanje tumenyeshwa yuko tugeze mu bihe vyuko tugomba gukora igikorwa ca nyuma. Tugeze mu bihe vy'imperuka, nuko rero tugomba gukora, mbere tugakora twivuye inyuma kugira ngo dutegure ubugingo bwacu. Utegure ubugingo bwawe, hanyuma wirinde maze ntusamare, kuko umwanya n'uyu nyene kandi imisi irahita vuba. Nuko rero dusome amajambo y'Imana atubwira yuko isi imaze kugarizwa n'umwijima, kandi yuko urujijo n'ibinyoma bimaze kwiganzira ku batuye isi. Dusome amajambo y'Imana Abitesalonike ba mbere igihimba ca kabiri, dusome duhereye ku murongo w'indwi. Kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, mugabo hari ubibuza gushitsa igihe azokurirwaho. Niho wa mugarariji azohishurirwa, umwe umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza uguseruka kukuza kwiwe. Ukuza k'uwo mugarariji kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona, kuko batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakizwe. Nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bubakoreramwo ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye ukuri bose bagahimbarirwa kugabitanya bacirwa kwiteka. Bene data, aya niyo majambo tugiye gusangira. Imana imaze kurungika ubuzimire mu isi, imaze kureka ubusambanyi bw'imonogoze, imaze kureka abicanyi, eka nukuvuga ibyaha by'uburyo bwose, imaze kureka kugira ngo ikinyoma kiba arico gitegeka, imaze kureka kuko abantu bahisemwo kugarariza, kubera yuko abantu bahisemwo gupinga ivy'Imana, kubera yuko abantu bashimye amarari y'ibibanezera, bakumva yuko ibibaryohera ari vyo boshira imbere. Umuntu bamubwira ati nyabuna wewe heraba imisi irakujanye, ngwino wihane, ngwino ukizwe, va muri ako kaboregwe, va muri ubwo busambanyi, va muri uko kwahukana rw'umutora bagawusubira, va muri ivyo vyo kwirukanga inyuma y'imigambwe, vy'inyuma vy'abapolitike, va muri ivyo, reka kunywa urumogi aho ijambo ry'Imana ryasemerereye. Uno munsi bigeze ku rwego rw'uko amadini ari yasigaye ashigikira icaha, ugasanga ahubwo umuntu no munsi arahukana, ejo agaca agenda agaca atora uwundi mugore. Uno munsi arahukana, ejo agaca agenda agaca atora uwundi mugabo, bagacamuraganisha, maze bati niryo terambere tugezeko. Ivyo vyararekuwe. Uno munsi abagabo baratorana n'abandi bagabo bagahana impeta, vyararekuwe, barabitoreye amategeko. Imana yarabaretse kugira ngo bakurikire ubuzimire bwabo. Ese mwibaza yuko Imana itabibona? Irabizi. Iri ni ijambo ry'Imana rije kukubwira wewe ngo nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bubakoreramwo ngo bizere ibinyoma. Igituma Imana yararetse ubuzimire bubakoreramwo, bahereye kera hose bapinga ivy'Imana, bahereye kera hose bagarariza ivy'Imana. None ko wahereye kera ugarariza, ko wahereye kera usambana winyegeje, ko wahereye kera wiba winyegeje, ugaca ureka ugashira agati mu ryinyo, aho kugira ngo wihane ukareka vyose maze ukabigwiza n'ubusa, ukumva yuko vyose ataco bimaze. None wumva igisigaye ari giki?
hasigaye yuko Imana ikureka ukagenda uko. Twibuke yuko Kayini igihe yica Abeli, Kayini yari agize ubwoba aribaza ngo Imana ngo icimwica, ariko Imana imushirako urumenyetso iravuga utuzo kwica Kayini azobihanirwa. Kayini yabaye ikiyerere, yabaye ikiyererezi, yabaye inyererezi, ayerera akwira isi yose, maze abandanya gukora ivy'urugomo n'ivy'ubugarariji n'ubwicanyi. Ubu busambanyi bwose tubona buturuka mu nkomoko ya Kayini. Ubu bwicanyi bwose tubona bukomoka mu nkomoko ya Kayini. Ibi vyose tubona kubera yuko umuntu iyo yagararije, Imana imushirako urumenyetso, maze ahasigaye ikamureka agasigara atwagwa n'ibishegu, agasigara atwagwa n'abadayimoni, bakaba aribo bamuyobora, bakaba aribo bamugendesha. Uko niko umuntu acirwa kw'iteka, uko niko umuntu arimbuka. Rero ndagira nkubwire yuko isi igiye kurimbuka kubera yuko bakunze ivy'isi, baranezerwa, bakunda gukora amaniverisere y'ivyicaro vyo kunezerwa. Ugasanga umuntu amaze umwaka agaca yicara imbere y'igato, agatangura kuzimya amabuji, ayatsa amabuji, agatangura guharura imyaka amaze, agashingamwo ibiti muri gato yaharura imyaka amaze, akamurika, agatangura kwatsa imbeya z'umuriro kugira ngo aharure imyaka amaze, agatangura kwirata yibona, agatangura gushima imyaka amaze, ariko muri iyo myaka yose atayikozemwo ibikorwa vyiza. Mwene data, abantu barimonogoje kugeza ku rwego rw'uko basigaye bavyina nta kazoza. Twibuke yuko Abisirayeli bavuye mu Egiputa baricaritswe no kurya, maze bava hasi baravyina, batazira ikimasa c'Imana bakoze hariya mu bugaragwa, kubera yuko Mose yari atevye Sinayi ku musozi w'Imana, maze nabo baca batangura gusenga ibigirwamana. Bene data, abantu basigaye bicarikwa no kurya no kunywa, maze bakava hasi bakavyina, bagatamba ndomboro ya soro, bagatamba imiziki, bakavyina nta kazoza. Mbega mwibaza yuko Imana itazobarekuriramwo ubuzimire ngo bakoreremwo? Eheraba n'abakora iminsi mikuru y'ubukwe usanga bagenda gusomanira imbere y'abantu, abandi ugasanga bambaye za mpuzu zimwe z'imaraya, kandi ari abakristo, ari abaririmbyi, ari abakristo, ari abakizwa bo mw'ishengero. Ugasanga abandi bisize amakurere ku maso no ku munwa, ugasanga inzara zabaye zirezire zigera hariya, kubera yuko bagararije Imana, bakayibona yuko atacongo kibivugako, Imana yarihoreye. Ugasanga n'amadini y'abakizwa nabo basigaye ariko bagenda, ugasanga umuntu agenda uko yakabaye. Bene data, ivyo vyose Imana yarabiretse kugira ngo bakomeze bazimiriremwo. None rero uyu munsi bariko baravuga bati vyose n'ukuvuga vyose turabirekuriwe. Nico gituma rero mwitegure yuko mugiye gufata za nimero za ca gikoko, kubera yuko mwari vyo mwahisemwo, kubera ko ari vyo mwemeye. Ca nimero za ca gikoko kiraze kibashwaremwo, maze muzovyakira kuko ari vyo mwahisemwo. Imana yacu igiye kubarekurira ubuzimire abariko bakoreramwo. We utemeye kwihana, we utemeye gukizwa, we utemeye kwikorera umusaraba wa Yesu Kristo, ugiye guhitamo kwemera ubugarariji buriko burashingwa mw'isi, ubuzimire buriko burashingwa mw'isi, byose bize bikurundaneko, kubera yuko wanse kumvira Imana hakiri kare. Ndagira ngo semerere uyu munsi, ndasemereye kugira ngo mbwire abantu bose babwiwe ubutumwa bwiza. Muntu wigeze kuja mu rusengero n'umunsi umwe gusa birahagije. Muntu wigeze kwitwa ko wabatijwe ukitwa Varisito canke ukitwa Mariya, ukitwa izina ukabatizwa, mwene data imburi iragushitseko. Naho wo kwinywera ukaboregwa, waramaze kubatizwa vyarakwiye, witwa umukristo. None rero aho uzobazwa vyinshi kuko wahawe vyinshi. Ayi ni imburi ku bantu b'abakristo bimonogoje, maze bagakengera isezerano ry'Imana, bakica amaraso y'isezerano, bakabona yuko ari ubusa gusa, bagatangura gukengera ijambo ry'Imana, bakavyina nta kazoza. Reka nkubwire, Imana iri mw'ijuru iriko irakora inama, iravuga ati turungike nde yoza kuzimiza aba bantu kuko banse kumvira ukuri. None ninde yotugira kugira ngo aze kwemera kubarungikiramwo umwuka mubi,
maze kuko banse kwemera ukuri bapfume bapoterere muri ibyo bahisemo. Twibuke yuko Sodomu na Gomora banse kwihana, n'igihe abamarayika bamanuka bashatse kubagirira nabi muri rya nzu ya Loti, kugeza aho umuriro watibutse ubahonerezayo bose. None rero uno munsi reka nkwereke ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo c'abami ba mbere, igihimba ca 22, duhere ku murongo wa 19. Uwavugishwa n'Imana Mikaya arongera ati, none rero nimwumva ijambo ry'Uhoraho. Mbonye Uhoraho avyagiye ku ntebe yiwe, ingabo zose zo mu ijuru zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Maze Uhoraho arabaza ati, ninde yogenda kosha Ahabu ngo aduge i Ramoti Gileyadi agweyo? Umviriza, Uhoraho ariko arabaza ati, ninde yogenda yoshe umwami Ahabu? Uyu mwami Ahabu yari umugabo wa Yezebeli. Uyu mwami Ahabu niwe mwami yakoze amabi yose kw'isi atagira uko angana. Yakoze amabi menshi mu gihugu ca Isirayeli. Uhoraho aricuza, yicuza ico yabereye umwami. Aravuga ati, ninde yotugira kugira ngo ave muri iyi nama yicaye, cicaro c'inama carateranye mu ijuru. Hanyuma bati, biracitse hariya muri Isirayeli, biracitse, ninde yotugira ngo agende yoshe Ahabu, agenda afumagwa hariya mu rugamba agweyo? Uno munsi abantu benshi bariko bagiye kugwa muri ibi, bariko baritega, bariko barakira ngo ni ncanco, bagiye kubigwamwo. Abandi bagiye kugwa mu vyo nyene bonyene ivyo bakoze bonyene. Abandi bagiye kugwa mu butunzi no mu munezero. Abandi bagiye kugwa mu gushaka kwigira beza no kwigira bagahambaye. Abandi bagiye kugwa mu vyo bakoze kubera babikoze bagarariza. Mwene data, Imana iravuga ngo ninde yotugira? Reka twumve icakurikiyeho. Maze Uhoraho arabaza ati, ninde yogenda kosha Ahabu ngo aduge i Ramoti Gileyadi agweyo? Nuko umwe aravuga ashira ukwiwe, uwundi ukwiwe. Aho hari mu ijuru. Hanyuma haza impwemu ihagarara imbere y'Uhoraho, iravuga iti, jewe ndamwosha. Umviriza neza, mw'abantu muriko muravuga ngo ibi byose muriko murabona ngo nibivuye ku Mana. Imana irashobora kubarekera ubuzimire bukaba ariko bakoreramwo. Pawulo yarabigarutseko arabivuga ati, nico catumye Imana ibarungikira ubuzimire bukaba aribwo bubosha, maze bakibaza ngo baracara abantu naho barapfuye. Hano dusome ku murongo wa 22. Uhoraho arayibaza ati, uja kumwosha ute? Uhoraho abaza iyo mpwemu. Iyi mpwemu yaraje hagarara imbere y'Imana, iravuga iti, jewe ndabishoboye. Uhoraho arabaza ati, wewe uza kubikora gute? Umviriza, nayo iti, ndagenda nihindura impwemu y'ibinyoma mu kanwa k'abakamenya ibiwe bose. Nawe arayishura ati, nuko uramwosha kandi uzobishobora, genda ugira utyo. Nuko rero eheraba mwene data, maze Ahabu cumwira, kuko Ahabu yari umwami w'Abisirayeli, yari yahereye kera agarariza, yari yahereye kera akora amafuti. Ubu rero agiraze yabona inama yateraniye mu ijuru. Mwene data, ubwo hari inama yateranye kuri wewe, ubwo nta mabi menshi wigeze ukora, ubwo ntiwakoze amafuti kuvuvuka, ubwo ntibaguhanuye ukanka kwihana, ubwo ntibaguhanuye ngo uhebe akaborego, uhebe ubusambanyi, uhebe ubusuma, ukanka kwihana, ukanka ukagarariza. Ubu rero haragezaho ugenda amagirire kubera yuko wanse kumvira. N'ubu butumwa tuvuga, bavuga bataho bataye umwanya ati ntibagira ico bakora. Nagira ndakubwire yuko iyo ari imburi ya nyuma, imburi iriko irazicaho kugira ngo abantu bakizwe, abantu bihane. Ejo nibarimbuka ntibazi bagira ngo ntitwasemereye, ejo ntibazi bavuga ngo ntitwababariye. Kandi aha ndiko ndavuga, ndiko ndasemerera, ijambo ry'Imana ririko rirasemerera kugira ngo abari kure n'abari hafi bose bavyumve. Urungikiye audio, irungikiye mu bihugu byose by'abantu bose b'abagenzi, urungikira abantu bose bakizwa n'abatarabakizwa bose, ubarungikire maze ubabwire yuko iyo ari imburi ya nyuma iriko iraburira abantu yuko hariho impwemu y'ikinyoma iriko irakwira mu isi yose kugira ngo izimize abantu.
abatuye isi bose bazimire, maze bemere bakire inyigisho z'amafuti, bemere bakire amategeko y'ibinyoma, bemere bakire ubuzimire, hanyuma bemere bagiremwo, maze kuko banze kwemera ukuri, ubu rero bagiye kwemera ibinyoma, bagiye kwemera ubutegetsi bw'ikinyoma, bagiye kwemera inyigisho z'ikinyoma. Ni ukuvuga uzoza babwira ati kwisambanira nta caha kirimwo, abo bazoca bamwemera. Uzabwira ati gutora abagore babiri, uyundi akiriho, uwo bazoca bamwemerera. Uzabwira ati ni ukuvuga naho wo kwikorera ibyo ushatse, naho wo kwiteza izo nshinge, ni ukuvuga ati nta na kimwe, ati bijya byavuzwe, ati ntibizoza vuba n'ibyo mu myaka izoza. Uwundi ati nta ngorane naho byoza ko umuntu apfa yozanzama. Uwundi ati nubwo biri uko twebwe ntaco bidutwaye. Mwene data, hari mpwemu y'ikinyoma iri kwiraza, mbere benshi nabo bavuga butumwa n'abo bakozi b'Imana nabo basigaye babaye imbere mu vyabona kumera gushigikira ivyo by'ubuzimire. Nk'uko tubona hano, iyi mpwemu yaraje yinjira mu bantu, barabakamenyi, abakamenyi b'umwami, mu nyuma baraza baramwosha. Reka tubandanye dusome turabe ku murongo wa 23. Nuko none heraba, Uhoraho ashize impwemu y'ibinyoma mu kanwa k'abakamenyi bawe bose, kandi akugeneye ibyago. Uyu yari umuvugishwa Mikaya, yari ariko aravuga amajambo asobanura yuko mu ijuru habaye icicaro. Icicaro cabaye cari ico kurungika impwemu izimiza, iza kosha bakamenyi b'umwami kugira ngo bamurungike aje mu ntambara agweyo. Turabona rero abandi ingene baciye bahinduka, batangura gupinga ubuvugishwa bwa Mikaya. Maze Zedekiya mwene Kenayana yegera Mikaya, amukubita urushi, aramubaza ati, iyo mpwemu y'Uhoraho yaciye hehe mu kuva muri jewe iza kuvugana nawe? Mikaya aramwishura ati, uzoba urabimenya ku munsi uzokwitera haruguru mu mpete winyegeza. Maze umwami w'Abisirayeli aravuga ati, nimufate Mikaya mumushire Amoni umukuru w'umurwa wa Yowasi umwana wanje, mutumwamagize ngo uru rugabo murushire mw'ibohero, murugaburire ibyo kurya n'amazi vy'intica ntikize, uti kugeza aho azotabarukira amahoro. Mikaya aravuga ati, niwaramuka utabarutse amahoro, Uhoraho azoba atamvugishije. Arongera ati, mwabantu mwese muraba muvyumvise. Mwene data, muraba muvyumvise. Abantu mwese muriko murashigikira ibinyoma biko birigishwa mw'isi. Abantu mwese muriko murashigikira uburyarya buriko burigishwa mw'isi. Abantu mwese muriko muragomora abana banyu n'abanyumeshengero banyu, mbere ugasanga ahubwo no munsi basigaye mukuramukanya bakubitana ibipfunsi kubera yuko ngo niryo tegeko ryasohotse. Abandi ugasanga ubu bagiye gutonda bagenda kwiteza izo ncanco n'izo nshinge ngo ni kwiteko ryasohotse. Abandi ibyo byose bagiye kubigendamwo. Ubu rero hagiye kugeraho bizokomera. Ubu rugamba rwaratanguye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nitwisuzume. Mwene data, ni wisuzume, ntupfe kwemera ibintu byose, nubwo byose ubona byose bimeze uko, ntabwo byose ari vyera. Ndakubwira ngo wisuzume, umenye neza yuko isi ya none yamaze kurekurirwamwo ubuzimire. Ubuzimire nibwo busigaye bukora. Ubuzimire nibwo bugiye gutegeka isi. Ubuzimire nibwo bugiye gutegeka abantu. Igitugu, ivyo bita obligatoire, ivyo bita amategeko, les lois sanitaires, amapasiporo ya corona. Ayo mapasiporo ni azoba yerekana yuko wamaze kwemera kuba umurwanashaka, ukaba warahejeje kuba umunywanyi. Rero ko ivyo byose mwabihisemo, ko ivyo byose abatuye isi babihisemo, imburi zarasemereye, ubutumwa bwaravuzwe, abantu benshi baravyumvise, nta numwe azokwiraguza yuko atavyumvise. Mwene data, igikwiye niki? Nuko ari we wese yopfukama maze agasenga Imana. Tugarutse kuri ya majambo ngo twabisomye hano mu Bitesalonike ba mbere igihimba ca 2 umurongo w'indwi, twabonye ijambo rivuga ngo kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, mugabo hari ubibuza none gushitsa igihe azokurirwaho. Niho wa mugarariji azohishurwa
umwe umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe. Umwami wacu Yesu Kristo azoza bidatevye, aze kwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe Antikristo. Ubu butegetsi bwose bw'igitugu bwose buriko burategeka bucinyiza, bwashigikiye urumogi, bagashigikira le club de nuit, bagashigikira amabare, inzoga ziborera, bagashigikira ubusambanyi, bagashigikira les homosexuels, bagashigikira gukoroza inda, bagashigikira amabi yose yo mw'isi. Ubu butegetsi bugiye kuzigwa bigihe bidatevye. Isi igiye kurimbuka kubera yuko abategetsi bayihumanije, kubera yuko abatuye isi bayihumanije, kandi abantu bose bagaca bagenda bakaja nago, hakabura n'uwuhakana, hakabura n'uwusemerera ngo avyiyamirize. Mwene data, ndagira nkubwire ngo uje imbere y'Imana, maze wongere kumanika amaboko yompi, maze wongere kuvyamiriza, usenga ubaza Imana, ubwira Imana ati Mana, udukize aka kabi n'aka kaga, udukure muri aya magorwa no muri aya makuba, uturokore, udukure muri Egiputa, kubera yuko abantu bose bagiye gufatwa mpiri, abantu bagiye kugirwa abacakara, bagiye kugirwa abacangero, bagiye kuza kwisanga bameze nk'abantu bariko barakorera abo batazi nabo batabona, kuko isi igiye kusa n'iyifatwa mpiri. Ifatwa mpiri n'ubutegetsi bw'igitugu buzotegeka isi yose, bukayisiribanga, bukayijanjanga. Iminsi igiye kugera aho uyu Antikristo azotangura kwivugisha amajambo y'agatituro no gusuzugura abakizwa no gusuzugura abakristo, kugeza n'aho azotangura gusuzugura izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, azotangura gusuzugura Imana, atangure kwicara mu rusengero yiyita ko ari Imana, atangure kubwira abantu kumusenga. Ariko ndagira nkubwira yuko iherezo ryiwe azotembanwa n'umuvo, azotembanwa n'umuvo, azotemba atawumukozeko, kuko ari ca kizira c'ubuyobe bw'ugesera kizoshaka kugira ngo kihe ubutegetsi ngo gisengwe nk'Imana, ariko kizorimbuka. Babuloni kizokomvomvoka, Babuloni igiye gukomvomvoka bidatevye, Babuloni igiye kurimbuka. Nico gituma mwene data ndakubwira ngo vayo, sohoka, uve muri ivyo vyaha vyawe, wongere kumva imburi isemerera ijambo ry'Imana riko riravuga. Mwene data aho uri hose wongere kumva, wongere gutega amatwi, wumve yuko muri groupe b'amaso yuko imburi ziriko zirasohoka, kandi ziriko zirabwira abantu batuye mw'isi kaho bari bose bagomba kwihana bakira umwami Yesu. Nyabuna nimwikangure, ijambo ry'Imana ririko rirasemerera kugira ngo mwese mwihane maze mwakira umwami Yesu. Yewe mwigeme, reka kuzangazanga, yewe mukenyezi, reka kuzangazanga, reka kuraba abantu, nurabe Yesu gusa, nurabe umwami Yesu. Yesu niwe ari ku ngoma, Yesu niwe azogukiza, niwe amara gupfa, niwe azogushayura muri rya shayo, maze akubwira ati ngwino mwana wanje, maze usange yagutegereje hakurya. Nico gituma uno munsi agomba gutinya abantu, woye gutinya abica umubiri, woye gutinya abagiye kufatira ibihano abakristo, abakizwa, abantu bose bazokwanka kuja munsi y'ubutegetsi bw'ico gikoko, bose bazogira ibibazo. Ariko mwoye gutinya kandi ntimuranduka umutima, umwami wacu Yesu Kristo ari kumwe namwe, kandi Yesu Kristo niwe yabanye na Shadraka na Meshake na Abedunego muri rya tanura ry'umuriro ruhinda, yiteguye kubana nawe mu vyago byose ivyo uzogenda ucamwo byose. Yesu Kristo yabanye n'intumwa ziwe, Yesu Kristo yabanye n'abakristo ba mbere, yiteguye kubana nawe, kandi Yesu Kristo yiteguye kuza kugira ngo aze gutora umugeni wiwe. Mana yacu ihabwa icubahiro. Egome, nuko rero iyi mburi gushitseko, maze nawe aho uri hose wumve yuko utagomba kuyicarana. Ndagira nkubwire ngo nawe usemerere, ubwira abandi, ubabwire mwene data ukunyene ndiko ndasemerera, nawe shira kusemerere aho uri hose, shira kusemerere. Ndagira ngo uyu mburi mubihanahane, mubwira abatuye isi bose yuko isi maze kwinjira muri faze yo gutegekwa mu buryo bw'ikinyoma, kandi ibihugu bitarashikirwa navyo nyene bigiye gushikirwa. Bishakirwa ko abakristo mwese aho muri hose mwitegura, mukaba maso, mwitegure.
ibihugu bitarashikirwamwo n'ico kinyoma. Mwirinde mugabe, mwitegure. Namwe bantu mwamaze gushikirwa n'ako kaga, mwisuzume mwumvirize iri jambo ry'Imana ririko rirababurira. Nimwihane bicitwa uyu munsi. Iyi mburi muyirungikira abantu bose, mubwira abantu bose baburirwe. Iyi ni mburi yo kubaburira, iyi ni mburi yo kubabwira. Mwitegure, mwitegure, mwitegure. Mumesura ibishura, mumesura imyenda, mumesura imyambaro, mumesura amakanzo. Mwitegure gusanganira umukwe, mwambara ibikorwa vyiza vyo kugororoka mu izina rya Yesu, maze muzogororerwa kuko mwakoreye Imana. N'igihe cawe, n'igihe canje kugira ngo twitegure. Nuko rero tugiye gusenga Imana muri kano kanya. Mwene data wongere guca bugufi, maze wiyeze, wihane, uce bugufi, usaba Imana kugira ngo ikwakire mu biganza vyayo munsi bicitwa umunsi. Mana yacu wera wo mwijuru, ndagushimiye, ndagukengurukiye. Urakoze mwami wacu Yesu kuri aya majambo turonse. Mwami imburi tubwiwe bari mw'isi bose. Ndasabye mwami ngo bari mw'isi bose bihane, bamenye yuko isi yamaze gutegwa butezi. Harageze yuko bigobotora, maze basaba umwami Yesu kugira ngo bagobotore muri amenyo y'ingwe. Mwami Yesu, urokora ubwoko bwawe, urokora ishengero ryawe, urokore abantu bose bariko barihana, urokora umuntu wese yemeye guca bugufi, umuntu wese arimo arasaba imbabazi, umugirire neza, umugirire ikigongwe, maze wandike izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo, maze data buja kuri wa munsi azorokoke. Ndagushimiye mwami, nuko nyakubahwa nanje ndagushimiye kumaze kumva ugusenga kwanje. Ndagushimiye kungiriye neza, ndagushimiye kumbabarira ibyaha byanje byose, ndagushimiye kunyegeje, ndagushimiye kuntunganije, ndagushimiye kudutunganije twese. Umuntu wese yumvise ubutumwa bwiza uramutunganije. Ndagushimiye kutugiriye neza, ndagushimiye ko ubutumwa bugiye gukwira hose kugira ngo abantu bose babubwirwe kandi babwumve. Izina ryawe rihabwe icubahiro mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu. Amen.